Ndakuramukije inshuti mukundwa uriko urakurikirana no mwanya w'ijambo ry'Imana. Ndaguha ikaze mu mwanya tugiye gusangira muri ijambo ry'Imana ryanditse mu ikete rya mbere n'irya kabiri Paulo yandikiye abitesalonika. Reka dusome igice kimwe muri ivyo bice duhava dusoma, hanyuma yani majambo tuza kuyavugana uko dutera tuje imbere. Ikete rya mbere Paulo yandikiye abitesalonika igice ca 4 ku murongo wa 13 gushika ku 18. Ushatse turabandanya igice ca 5 ku murongo wa 1 gushika ku 11. Havuga ngo uko bapfuye bazozuka. Ariko bene data, ntitugomba ko muyobegwa ivyo abasinzira itiro ry'urupfu, ngo ntimubabare nk'ababandi badafise ivyizigiro. Uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka, tuba ariko twizera yuko abasinziriye muri Yesu Imana izobazanana nawe. Iki nico tubabwira ni jambo ry'umwami twashikirijwe yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa kukuza k'umwami wacu ntituzokwitangira na gatoya imbere y'abasinziriye. Kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika w'umukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nizo bazobanza kuzuka. Maze natwe bazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nawe mu bicu dusanganire umwami wacu mu kirere. Niho tuzokwama tubana n'umwami. Nuko mwiruranishe ayo majambo. Reka dushire ku gice cya 5. Ariko bene data, ivy'ibihe n'iminsi ntimurinda kuvyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'uko igisuma kiza mw'ijoro. Aho bazoba bavuga bati hari amahoro nta nkomanzi, niho uguhona kuzobaza kugiturumbuka nk'uko ibise biza ku mugore akuriwe, kandi ntibazokwikiza na gatoya. Ariko mweho bene data, ntiri mu mwijima ngo uwo munsi ubashike ko giturumbuka nk'igisuma, kuko mwese muri abana b'umuco n'abana b'umurango, ntiturabo mu ijoro canke abo muzimagiza. Nuko rero ntidusinzire nka babandi, ariko twame tugavye twirinde ibiboreza, kuko abasinzira basinzira mu ijoro n'ababorerwa baborerwa mu ijoro. Ariko tweho ko turabo umurango twirinde ibiboreza, twambaye icyuma gikingira igikiriza c'ukwizera n'urukundo, kandi twambaye nk'inkofero ukwizigira agakiza. Kuko Imana itadushiriyeho kuturakira, ariko yadushiriyeho kuheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Niwe yadupfiriye kugira ngo tubaneho nawe, ariyo turi maso canke dusinziriye itiro ry'urupfu. Nuko muhanurane mukomezanye nk'uko mubikora nyene. Amen. Amajambo twaba tuvugane muri kino gisomwa n'ikiri gisomwa duhava dusoma kiri imbere, n'amajambo yerekeye ukugaruka kwa Yesu Kristo. Turaza kwibaza kino kibazo kivuga ngo ni gute abizera bo kwitegurira ukugaruka kwa Yesu Kristo. Igihe twegereje umwaka w'ibihumbi 2000, abantu benshi baribaza ko umuhero w'isi uzohavuza mwaka w'ibihumbi 2000. Abantu bamwe baragurishije amatongo n'amazu kuko bibaza ko bidakenewe ko babitunga, kuko Yesu yari yegereje. Abandi mbere mu ntara imwe naravyumvise buriye ku giti ku mikaratusi kugira ngo umwami basange hafi. Aho bari bamaze guturira amaradiyo bafise, bamaze kugurisha amatongo yabo, basigaye barindiriye gusa kwaza, bashima kumurindirira hejuru mu biti. Abandi nabo kubera babonye taje inyuma y'umwaka w'ibihumbi 2000, baciye bavuga bati izo nkuru ni kinyoma, bava mu kwizera. Ati aho mwamuvugiye kwaza none ko adashika, maze bacava mu kwizera baheba inzira y'agakiza bagenda mu vyaha. Ikibazo kiri imbere yacu ni iki: ni gute uwizera yo kwitegurira ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo mu buryo bwiza? Birashoboka ko uwizera yitegurira ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo neza mu gihe yo kwistonga aya majambo tugira dusome
canke twasomye tugira twigire hamwe muri kino kete ryandikiwe ab'Itesalonika. Turavugana ingingo zibiri. Ingingo ya mbere, abizera barashobora kwitegurira neza ugaruka kwa Yesu mu kwirinda guhendwa n'ababivuga ukutariko. Kwirinda guhendwa n'ababivuga ukutariko. Reka nsome cya gice ntasoma, ni mu gice cya kabiri kuva muri kete rya kabiri ry'ab'Itesalonika, kuva mu gice cya kabiri umurongo wa mbere kugera ku 12. Turabinginga bene data kubwo kuzoza ku mwami wacu Yesu Kristo no kuzokoranirizwa kuri we kwacu, nimushoke munyiganyiga ngo mugwe igihumura canke ngo muhagarike imitima, naho mwoba mubitewe n'imwemu canke n'ijambo canke n'ikete rimeze nk'irivuye kuri twebwe rivuga yuko umunsi umwami wacu uhejeje gushika. Ntakagire umuntu bahenda mu buryo na bumwe, kuko utazoza kwakureka Imana kutabanje kuboneka, kandi wa muntu w'umugarariji atarayishurwa niwe mwana wo kuranduka. Umwansi yishira hejuru y'icitwa Imana cose canke igisengwa, nuko azokwicara mu rusengero rw'Imana yerekane ngo ni Imana. Ntimwibuka yuko nabibabwiye ivyo nkiri kumwe namwe? Kandi ubu murazi ikibibuza kugira ngo azohishurwe mu gihe ciwe. Uko ibanga ry'umugararizo n'ubu riko rirakora, mugabo hari uwubibuza ubu gushika igihe azokurirwaho, niho wa mugararije azohishurwa. Umwe mwami Yesu azokwicisha impwemu ziva mu kanwa kiwe, azomutituza guseruka kukuzuka kwiwe. Ukuza kuba mugararije kuri mu buryo bw'inkomezi za Satani, kuri n'ubushobozi bwose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubugunge bwose bwo kugabitanya kubahona, kuko batemeye gukunda ivy'ukuri ngo bakizwe. Nico gituma bibarungikira ubuzimire bubakoreramwo ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye ukuri bose bagahimbagwa no kugabitanya batsindwe n'urubanza. Kuvuga ukuza kwa Yesu kutariko ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga yuko n'abantu bakoresha uburyo butandukanye basigura ivyerekeye umuhero w'isi mu buryo bunyuranye n'ijambo ry'Imana. Iri shengero ry'Itesalonika cyo kimwe n'abizera bo muri kahise gushika umunsi ryari rifise ikibazo cerekeye kuza kwa Yesu Kristo. Bamwe muri bo bavuga ko Yesu yari yamaze kuza. Niyo twamaze kubisoma muri aya majambo duhejeje gusoma. Bivugwa ko ivyo vyari vyatewe nuko hari habaye abantu benshi muri ico gisagara bari bapfuye bo mw'ishengero. Hanyuma abasiguzi n'abavugishwa batangura kubiha insiguro yuko bagiye mw'ijuru, umuhero w'isi washitse. Ivyo birimwo no mu vyatuma abantu bamwe bo muri no shengero musomya aya makete abiri bategwa n'ubunebwe bakagenda barasegerereza kuko batakora. Bavuga bati none ko Yesu yaje canke agiraze, bimaze iki kuja ku kazi, bimaze iki kwiga amashure, bimaze iki kurangura imirimo ya misi yose. Paulo mw'ikete rya mbere yarabandikiye abibutsa bimwe muri bike yari yarabigishije vyerekeye ukugaruka kwa Yesu. No mw'ikete rya kabiri yongeye kubaha umuco kuri ico kibazo cyari kibaraje ishinga, yongera ababuza ko hatogira ububaca ivutu iyo yoba azananye hose. Wavuga uti ni bande baca ivutu abantu? Nubuhe buryo abantu bakoresha mu kwigisha ivyerekeye kugaruka kwa Yesu ukutariko? Dusomye muri no kete rya Paulo arerekana neza uburyo butatu bwakoreshwa mu b'Itesalonika. Yavuga ati naho baba bakoresheje ubwo buryo nimuze mu vyemere. Ni mu gice cya kabiri ku murongo wa kabiri muri iryo kete rya kabiri havuga ngo nimushoke munyiganyiga ngo mugwe igihumura canke ngo muhagarike imitima, naho mwoba mubitewe n'imwemu canke n'ijambo canke n'ikete rimeze nk'irivuye kuri twebwe rivuga yuko umunsi w'umwami wacu uhejeje gushika.
aha tubona uburyo butatu bakoresha. Hamwe yari mwemu, aha twavuga ko bwari buvugishwa. Hari abavugishwa bavugishwa bavuga yuko Yesu yamaze kuza canke agiraze. Rimwe na rimwe rero umwansi arazana kuvangirwa ku buryo abantu bavuga ibinyuranye n'ijambo ry'Imana, bagatangura kuvugishwa iminsi, amatarike, umwaka aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Ubundi buryo abantu bakoresha ni inyigisho. Aha yavuze ngo naho ryoba ijambo. Hari ivyigwa bitatu mw'isi ya none bikwegera abantu. Iyo vyigishije nk'umupastori uba witeze kubaronka abakristo benshi. Kimwe muri ivyo vyigwa ni ingene umuntu yohezagirwa akaroranirwa muri inosi. Iyo bitanguye kuvyigisha abantu kubera bakogwa ko mu mitima yabo bihuye n'ivyifuzo vyabo baza ari benshi, ishengero rigakura n'ingoga. Ikindi mu vyigwa abantu bahurumbira ni vyerekeye ikuzimu na Satani. Sinzi ko urumva ahantu umuntu avuga ngo yavuye ikuzimu ugacura aba bantu baza kumwumviriza ingene baba bangana. Kirababaje kumva abantu bahurumbira wavuye ikuzimu ahubwo uhurumbira wavuye mwijuru agasubira mwijuru ari mwijambo ry'Imana ari we Yesu Kristo. Ariko tubona abantu bahurumbira ivyo bintu, mbere bamwe baranibeshera ntibaba baragiye mu kuzimu, baba bagomba gukwega abantu babakurikira. Ikindi gikwega abantu ni iyo utanguye kuvuga ivy'umuhero w'isi, abantu bose imitima ikishikuka bakaza kumviriza. Birashika rero ko abigisha ugaragara kwa Yesu Kristo bashikuza canke bakabeshera Bibiliya, kuko bazi ko bikwega abantu canke ko ubwabo canke bikava yuko ubwabo bigishijwe ibinyoma batabizi, babivuga ko bavyumva ariko bakanyuranya na Bibiliya. Ubundi buryo abigisha b'ibinyoma bigisha ivyo kugaragara kwa Yesu kutariko ni kete canke ibitabo. Ivyo twobigereranya n'abantu bandika ibitabo canke bavugira ku buhinga bwa none, amaradiyo canke buhinga ngurukana mumenyi, bavuga ivyerekeye umuhero w'isi, bakavuga umwaka uzoberako hamwe n'ibindi usanga binyuranye n'ijambo ry'Imana. Turazi muri kahise hari amadini amwe yavuze umuhero kuzoza imyaka amajana iraheze hanyuma ntiwaza, bavuga yani matariki hanyuma ntiwaza. Ivyo vyerekana yuko n'abahinga bakoresha ubwenge bwabo, ariko ubwo bwenge bukanyuranya n'ico Bibiliya ivuga. Nani ijambo ry'Imana rivuga iki kuvyerekeye umunsi w'uhoraho? Nibihe bintu no kwisunga kugira ntibampende iyo bariko baravuga ivy'umunsi w'uhoraho canke umuhero w'isi? Reka nabwire ibintu bishika bitatu canke bine canke bitanu. Ubwa mbere, umwami Yesu Bibiliya itubwira ngo, twasomye mu gice ca 4 ku murongo wa 15 ngo azomanuka ku bicu ahamagara ishengero ryiwe. Abapfuye bamwizeye bazoca batangura kuzuka bobo, abazoba bakiriho ntibazotanga bapfuye. Abizera bazoba bakiriho bazoca bahindurwa mu kanya gatoya, bahurire mu bicu n'umwami, bahurire n'abapfuye bazutse, bahurire mu bicu niko twasomye. Bose bazohurira mu kibanza kiri hagati y'isi n'ijuru. Muri ico kibanza nta magorwa azoba kiriho, uguhamwa, icaha canke urupfu. Bazoba bakingishijwe uburake bw'Imana. Abitirwa Kristo ariko bakaba baranse kwitandukanya n'isi, bakagendera mu mugararizo, bazosigara maze bagumane n'abari mw'ishengero ritumvira Kristo, twovyita ishengero ry'isi, n'abagendwa barongorwa n'umwansi. Iyo ni ikintu ca mbere. Umwami wacu Yesu Kristo niwe azomanuka ku bicu ahamagara ishengero. Kindi Bibiliya tubwiye ngaha, ishengero rimaze kunyakugwa, umunsi w'uhoraho uzoba utanguye. Hanyuma azoba ari igihe c'umubabaro, niko Bibiliya ivuga, mwinshi hamwe no mu burake bw'Imana. Ico gihe kizobamwo ibice bibiri. Abantu benshi baravuga ngo mbega Imana vy'ukuri yogira uburake ku bantu? Erega Imana ni Imana y'ubutungane n'urukundo. Mu ruhande rumwe iri kwerekana urukundo mu kwihanganira abantu bagendera mu buzimire, bayigwanya ariko bakabandanya baba nko kumenga nta cabaye. Aho Imana ikoyerekana ubuntu n'urukundo. Ariko iyo Mana imwe itare ku mwana wayo ikamuhana kubw'ivyaha, izogaragaza umunsi w'uburake bwayo, aho izokwihora abayicokoye, abayigwanije, abanse kuyumvira. Iyo myaka rero y'umubabaro izoba ari imyaka ndwi
indwi izobamwo ibice bibiri, umwe wita umubabaro mutoya, ahandi tukawita umubabaro muniniya, aho isi izobona amahano n'ivyago bikomeye cyane Bibiliya ivuga mu Vyahishuwe Yohana, muri Matayo n'ahandi. Ibanga rya Antikristo kiri Bibiliya twigisha nuko n'ubu ririko rirakora, ariko hariho ububasha buribuza kugira umwidegemvyo wose. Ahantu kuvuga yuko Antikristo n'abantu benshi bamutinya, bakavuga ngo mu mpuzu hari ibiharuro vya Antikristo, bavuga ngo mu birato basanze ibiharuro vya Antikristo n'ibindi. Bibiliya tubwira kigihe ca mbere, mu kinyana ca mbere Antikristo yariko arakora no kuvuga ngo urwanya imwemu yose igwanya Kristo aba ari ya Antikristo, imwemu yose igwanya ukwizera, igwanya umugambi w'Imana aba ari ya Antikristo. Ariko Bibiliya tubwira ngo hari ikimubuza gukora ku mwidegemvyo. Bibiliya bitwereka neza kwico ari mwemu w'Imana ari mw'ishengero hamwe n'ishengero. Yesu rero bwa kane azokongera agaruke aje gusangangura umwansi hamwe n'ibikorwa vyiwe, maze atanguze inganje yiwe. Usomye mu Vyahishuwe Yohana bihuza n'ibi Pawulo yandikiye ab'Itesalonika, byanezereje cyane kuri abisoma. Satani umuvugishwa w'ibinyoma hamwe na Antikristo bazociriga urubanza. Soma Vyahishuwe Yohana 20. Ico gihe abapfuye batizeye hamwe n'abatizera bazoba bakiriho biyorobetse, bazozuka baciriga urubanza rw'ibihe bidashira. Aya majambo Paulo yari yarabigishije, akababwira ati nagoma ndabibutse ivyo nababwira kugira ngo ntihagire umuntu abatuma munyiganga, abatuma muva mu gakiza. Muri kano karere kacu k'ibiyaga binini twararonse amakuru y'abantu nk'abo bigisha ukutariko. Novuga menshi ariko ngaha reka mvuga umwe. Ni inkuru y'umupadiri yitwa Kibuetere yafatikanije n'uwitwa Credonia Mwerinde. Bamamaje ko umuhero w'isi ugira ushike mu 1999. Bakizera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu 2000 isi nshasha izoba yatanguye kubaho. Babonye bidashitse baciye binjira mu nzu bariturira ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa gatatu mu 2000. Abari bariho icyo gihe mwarakurikiranye iyo nkuru yuko hari umupadiri mu Buganda yahiye ashana n'abakristo. Bamwe bavuga ngo yaratorotse wewe arakabarasha, abandi bakavuga ko yahiriye mu nzu. Nuvuga ngo kuva muri kahise imigwi nk'iyi ituma abantu bazazanirwa, ituma abantu bafata ibintu ko bitariko, bagaheba imirimo yabo, bagahinduka inyenyerezi rimwe na rimwe yamyeho. Ariko n'imigwi igaragara yerekana yuko iba iko yigisha inyigisho zinyuranye na Bibiliya. Ejo ntimuzotangare nimwumva abandi batanga amatarike, batanga imyaka, babuza abantu gukora, babuza abantu kurangura imirimo ya misi yose bamyeho kuva kera. Yesu yaratwihanikije ngo ntiduhendwe muri ubwo buryo, kuko uwo munsi niyo saha nta numwe yemeye kubivuga, nta numwe yemewe kubitubwira ahariho. Reka ndagusomere muntu nkurikira amajambo y'Imana bitomora neza. Birabujije ko umuntu avuga isaha n'umunsi n'umwaka uko Yesu yarabitubujije muri Matayo 24 ku murongo 36. Umviriza ingene havuga, haba ngo ariko uwo munsi canke iyo saha nawe ubizi, niyo boba abamarayika bo mwijuru canke umwana w'Imana atari data gusa. Kandi uko byari iminsi ya Nowa niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu. Sinosoma aya majambo yose, uyasome nawe muri Matayo 24:36. Nivyemewe ko hagira umuntu akubwira umunsi n'umwaka, aguca ivutu, akubuza kurangura imigambi wari urimwo, kuko umwami wacu azoza bakijya, bakinywa, bagishingira, baciga, bakidandaza, bakirangura imirimo ya minsi yose nkuko byari igihe ca Nowa. Ntiyakwiye kugira n'umwe anyeganyizwa n'ivyerekeye kugura kwa Yesu ngo have atakaza umurongo. Uku n'ukuri kudasanzwe dukwiye mu ijambo ry'Imana. Abizera barashobora kwitegura neza umunsi ukugaruka kwa Yesu Kristo mu gihe birinda ababivuga ukutariko, bo bakaguma bari mu ijambo ry'Imana. Mbega usanzwe wiyumvira, mbega wari usanzwe wiyumvira ivyerekeye kugaruka kwa Yesu? Iyo vyiyumviriye ni iki kiza ku mutima wawe? Woba uzigama mu mutima icyo Bibiliya yigisha, canke uraho ikibanza abavugishwa, abigisha canke abaseranguzi bavuga ivyo bibaza ariko bidahuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana?
namwe ubaye mu kuzazanirwa canke warataye n'akazi canke uri ahantu wamaze guhendwa uri mu bintu utatahura, nakomeza kubwire ngo hunga uve mu buzimire, umenya yuko umwami wacu Yesu Kristo azoza isi kiriko iragenda nk'uko yagenda, kandi umunsi azozira n'ibanga ry'Imana. Ingingo ya kabiri tuvugane ngene umuntu yo kwitega umunsi ukuza kwa Yesu, ivuga ngo abizera barashobora kwitegurira neza ukugaruka kwa Yesu igihe bahama bagavye. Twabisomye mu Bitesalonika 5, mu Gitesalonika ba mbere kica 5 kuva ku murongo wa mbere guca ku murongo wa 11, nambo ugomba kwasoma uze kuharaba. Kwama bagavye no kubaho ubuzima butaganzwa n'ivyaha bushinze imizi muri Kristo Yesu, ubuzima bwejejwe, ubuzima ataco bwiyagiriza, yaza canke ataza ataco bihindura. Paulo abandikira ababwira ko abizera badakwiye kugira ubwoba kuvyerekeye kugaruka kwa Kristo. Abakabandika bivuga ati kuko mwebwe igituma mutogenda n'ubwoba nuko mugenda nk'abagenda ku murango. Bisigura iki? Murabo muco ntiburabi umwijima. Ku murongo wa 4 bavuga Betesalonika ba mbere 5:4, ariko mwe mwene data ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubashikeko giturumbuka nk'igisuma, kuko mwese muri abana b'umuco n'abana b'umurango, ntituraba ijoro canke abo kuzimagirika. Nuvuga iki? Abizera bamaze kwakira agakiza bagafata ingingo yo kugenda bahindurwa n'ijambo ry'Imana, ubwo buzima babamwo n'ubuzima bw'umuco, n'ubuzima bwahunze ivyaha, n'ubuzima bwiyeza, ku buryo badakwiye kuhagarika umutima ngo mbega Yesu azoza gute, uko yozira hose abasanga biteguye. Sinzi ko birashika kera ukiri umwana ukaba uzi ko wakoze ikosa, ukaba witeze ko abavyeyi bataha, mbega wumva gute ku mutima wumvise umuvyeyi akoroye ku irembo, canke nimba mwari mufite imodoka yiwe yegereye, wumva umutima uri kuradidagizwa uko ntibagomba ko umuvyeyi aza kubera ufite ico wiyagiriza. Ariko umwana yiteze umuvyeyi ko ahavaza, mbega arakwiye kwiyumvira cane ngo ahavaza ngo isahiye, oya, ahazira hose agusanga uri kurakina canke uryamye canke wicaye n'amahoro kuko naco wiyagiriza. Nibi Paulo ko yababwira ati namba mwarakiwe n'umuco w'ijambo ry'Imana, namba vy'ukuri mwaramwizeye mukaba ukwizera kwanyu gushinze imizi, kandi mwiyambura ivyaha n'ibikorwa vy'ijana n'ivyaha, ntimukwiye kugira ubwoba kuko nta kindi gisabwa bwa murindire, muriteguye, muri abana b'umurango ntimuraba ijoro. N'iryari twovuga kwizera agavye, kwama tugavye. Tesalonika ba mbere 5 ku murongo wa 8 habango, ariko tweho ko turi ab'umurango twirinde ibiboreza, twambaye icuma gikingira igikiriza cyo kwizera n'urukundo, kandi twambaye n'inkofero ukwizigira agakiza. Niki cerekana umuntu agavye arindiye Yesu. Kimwe nukugumiza ivyizigiro vyiwe mu gakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Nukutigera uhirahira ngo wemere ko ari inyigisho, wemere ko ari umuntu numwe akujanisha amajambo atariyo ngo agukure mu gakiza, ngo kubwire ko ari indi nzira umuntu yonywana n'Imana, ngo kuvane mu murongo wa wundi Imana yashinga. Mbega uvuga gute? Uvanga ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, nta nyene ntibyavuye kuri mwebwe n'ingabire y'Imana, ntibyavuye ku bikorwa byanyu kugira ntagire n'umwe yirarira. Abanyefeso 2 ku murongo 8-9. Uwizeye rero akwiye guhangana n'ibintu byose ahura navyo vyotuma kekeranya agakiza n'inkomoko yako. Nukuvuga yuko bimwe mu bashobora kudukura muri byo vyizegwa ni ivyiyumviro bigwanya Kristo duhura navyo, hamwe n'ivyiyumviro by'amadini bishasha, uko umuntu vyerekana ko umuntu yo kwizigira ibikorwa vyiwe canke idini canke ibindi. Hari abantu batwawe kayombekere bakava mu murongo w'ijambo ry'Imana bagasigara biyizigira ubwabo, biyizigira amadini yabo, batacizigira igikorwa Yesu yakoze.
abo ntibaba bagavye, abo baba batwaye akayombekere. Aho inzambi zovugira, Yesu azoba aje kuraba abamwizeye. Yesu azoba aje kuraba abakingabire atanga ku buntu, abadakorera ijuru ariko bahawe ubugingo budashira, bagaca bagendera muri ubwo bugingo bafashijwe na Mwemu w'Imana. Ikindi wokora kugira ngo wamugavye no kwambara ukwizera nk'inkofero. Ni ku murongo wa 8 uvuga ngo mwambara ukwizera nk'inkofero. Mvizana gusigura icyo bisigura. Kumenya ko turi kumwe n'Imana kandi Imana iri kumwe natwe ishoboye vyose. Uko niko kwizera. Iyo umuntu w'Imana ukwizera kwiye ugabanutse acategwa n'ubwoba. Iyo rero umuntu atewe n'ubwoba arondera ivyo bumara, arondera ingena yo kwirengagiza, maze ivyo bumara navyo bimujana mu biboreza. Nivyo Bibiliya yavuze ngo nimugende mu biboreza. Nukuvuga iki? Aja mu bintu bihimbara umubiri wiwe, aja mu bintu bimuyovya umutwe, aja mu kurondera umutekano uva mu mafaranga, umutekano uva mu bihimbaro vy'umubiri, umutekano uva mu biyarura mutwe. Uko umuntu atakaza ivyizigiro mu Mana niko arondera ivyizigiro ahandi. Nakabona ubwira inshuti yanje, niwabona umuntu w'imboregwa, ukabona umuntu ari mu busambanyi, ukabona umuntu w'inkozi y'ikibi, ntumukengere utiyumviye igituma. Burya ariko arondera umutekano, burya ariko arondera ikintu cyo mumara ubwoba, burya ariko arondera ikintu cyo mumara agahinda afise mu mutima. Ariko aba ariko aronderera inyishu ahatariho. Inyishu nziza iri muri Yesu Kristo. Rero nitwaguma no kwizera tuzoshobora kuba ubuzima bwejejwe. Ikindi atubwira no kurangwa n'urukundo, urukundo rugaragaza ukwizera. Namba twizera mbega bigaragazwa n'iki? Intumwa Yakobo irabivuga neza. Ukwizera kugaragazwa n'ibikorwa. Ivyo bikorwa navyo n'ibikorwa vy'urukundo. Ingena dufata bene data, ingena twitwararikana, n'ingena dukora ibikorwa vya misi yose Imana iduhamagarira kubwo bwami bw'Imana. Bibiliya irimwo umugani w'inkumi 10, harimwo muri izo nkumi 5 b'ibijuju na 5 b'ubwenga. 5 b'ibijuju bari bayiteguye umukwe kwaza, ariko bakitegura badakwije ivyangombwa, bakitegura batari maso, bakitegura amatara yabo atarimwo amavuta. Ariko 5 nabo barabanyabwenge, baba bama biteguye, baba baryamye canke bicaye, amatara yabo yarimwo amavuta. Rero umukwe yaje mwijoro, bose baryamye. Nta numwe twokwagiriza ko yari yaryamye, uko bose bari baryamye. Ico twokwagiriza naba baryamye bidameze neza, naba baryamye amatara yabo ari gusa. Biduhamagara nshuti mukundwa ngo tubeho nk'abagenda ku murango, tubeho twaba tugiye ku mirimo yacu turangura, twaba turyamye mwijoro, twaba dupanga imigambi y'akazoza, tuyipange nk'abagenda ku murango. Nuvuga iki? Tuyipange ukwizera kwacu, tuzi neza ko kutanyiganyiga kuri muri Yesu Kristo, kandi ko atajwi ritwagiriza ikibi, ko twiyambura umuntu wa kera, ko dufise ubucuti bwiza na bene data, kandi ko turangura ivyo Imana iduhamagara gukora. Jambo ry'Imana duhaye umuco udasanzwe muri kino kibazo. Abizera barashobora kwitegurira neza kugaruka kwa Yesu igihe bamabagavye. Umwe wese muri twebwe ahamagara gusuzuma ingene yama agavye. Mbega ivyizigiro vyawe muri Kristo birashikamye gose? Ubwo nturi nyamujya nino, ubwo urizera udakekeranya agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo gusa, canke warashizemwe n'ibindi bisabwa? Ubwo ni woba urimwo kuzazanirwa, watewe n'abahanuzi hamwe n'inyigisho z'ibinyoma? Mbega vy'ukuri urizera Imana muri vyose? Iyo ibintu bitagenda neza, ni woba wigeragereza ukarondera umutekano n'inyishu mu buryo bw'ivyaha budandukanye. Aho ni woba uhora utwagwa akayombekere mu biboreza twavuze, ibiboreza bya buno buzima navuze vyari vyo. Mbega uracafise rwa rukundo rwa mbere wari ufise rw'Imana, rwa rukundo wakunda Yesu, rwa rukundo wakunda bene data, rwa rukundo wakunda abizera? Ubu n'umwanya wo kwihana no kwisuzuma no kuraba yuko uhagaze witeguye ku mwami wacu yoza umwanya uwari wose. Rino kete rya Paulo
tugomba turangize yandikiye ab'Itesalonike ridadotahuje ibanga ridasanzwe ryerekeye ingene abizera bo kwitegurira kugaruka kwa Yesu. Birashoboka ko umwami wacu agaruka tukiri muri uno mubiri canke twaramaze gupfa. Iryo ni ibanga ry'Imana, je ntaco bintwaye. Aza nkiri muzima akwiye kunsanga gusa ndi uwo mumura ugenda nko kumurango atagenda mu mwijima. Aza narapfuye n'amahoro, azobaha akaryo abataramumenya ko bamumenya kuko je naramaze kumumenya. Uwizera akwiye gushikama mu nyigisho twahawe n'umwami wacu Yesu Kristo yerekeye kugaruka kwiwe ingena kuzogenda. Kristo aza vuba canke atebagana kubwo impuhwe afitiye abatarihana, nta na kimwe bihindura mu kugene dukwiye kubaho. Ntikwiye guhindura ingena wabaho ngo nuko Yesu atazoza ejo. Oya, ukwiye kubaho ko nkuko azoza ejo kandi ukagenda nkuko azoza ejo canke uyu munsi. Uwizera rero akwiye kwamagavye. Nyumviriza neza, atari Kristo aje, jewe nawe tuzogenda uko tuzopfa. Abavuga ngo Yesu yaratevye, ngo ivyo bavuga ngo barabesha, mbega bari hehe? Ntibapfuye bose? Yaratevye kuza ariko bo baragiye. Kristo agitevye kuza, twebwe tuzogenda. Ivyo bisaba gusa ko namangavye nkagenda mu bugenda ku murango. Yaba ari waza canke ari we jewe ngenda, vyose binsaba ko natwangwa kayombekere nabigisha b'ibinyoma kandi ko nama ngavye. Mbega vy'ukuri uri mukuri kw'ijambo ry'Imana? Mbega wamugavye? Namba vyaragushikiye ugatwagwa kayombekere n'inyigisho ukazazanirwa ukava mu nzira y'Imana kubwo wazazaniwe n'amajambo y'Imana wabwiwe n'abantu canke n'abahanuzi, reka gusengera ino sengesho ritoya kugira mpwemu yera agufashe akoresheje n'amajambo agukomeze akagarukane mu nzira. Mana, uyu mwene data ariko arankurikirana yatawe ijambo ryawe, bamwe muri bo Mana barimwo kuzazanirwa no gukekeranya, batewe n'inyigisho n'ubuhanuzi n'amajambo bumvise, bari ahantu batazi ico bokora. Ubababarire Mana, iri jambo ryawe rikoreshe namwe mu wawe abarongore bagaruke mu kuri, basubire mu ishengero aho bari baravuye bagahunga, maze babandanye inzira yawe. Kandi asengeye Mwami Imana, uyu wundi akwiteze mugabo akakwitegana kutaba maso, agenda yiyanduza, agendera mu vyaha kandi tutazi umusi uzogarukira. Mana umubabarire uko atsinzwe mu mutima wiwe n'ivyaha vyiwe. Hanyuma Mana, mwemwe wamurongore amushoboze kwamagavye arindiriye kugenda ku mwami wiwe canke kwakira umwami wiwe niyaza. Urakoze Mwami kunyumvise kandi kutugiriye neza, kuri ijambo ryawe ridukomeza, riduhingura, ridukangura, tukaba maso turindiye kugaruka kwawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo senze, amen. Imana iguhezagire, ube maso, urindire umwami wacu kandi umurindire urangura imirimo yakwizigije muri ino si. Imana iguhezagire.